Buja FM ndasakumviriza gusa ingene uzaho kavuga ako kantu aya babakatwiba mipro babakatwiba frère ndasaka bariko hariya mu buhinga bw'ivyuma kuri televiziyo bace bakadukatira ako kantu Buja FM twagiye mutima wanju uremeza kunda gukunda Buja FM reka bibasi gemaze twikomereze na Buja FM ushaka bibe low-key kugira umvange low-key tubivane low-key reka tubishire kuri Buja FM Buta la fois passée twarakoranye muri Zanzi muri rya Diaspora Connect Vania Ice narakunze performance yawe narakunze look yawe narakunze ngene utamba narakunze ngene uri punctuel urabona man yes man bambwiye ngo sindamenya ko ndi umustar I have kuja kwishura abastari baje ko gira abanya masaha Israel bimbwiye no mu photographe araho muri Zakare no muri conférence de presse yo muri Samawete ngahanye bien à l'aise kamezne erega na musi kuri Cercle Epique muri ya expo ya East Africa Vania Jekar ari responsable ni na rugo vraiment arabikwiye ariko Israel yari bikwiye yuko dusakantu kumwakira cyangwa tumureke akora ikigani niko ndiyumvira ibindi bintu tugiye kuvuga yamaze deja kudukubita 10-0 muri football umuntu agutanguye 3-0 kugira ngo bigombore bicakora bayita vangu remontada turayishobora muto sinzi turagombora ibitsindo 5 wogombora 5 nanje 5 urazi aho tuza kwigombore c'était moi c'était elle ndakujije ariko oya umbiza Alfenda bibahaye ibyo bitsindo 5 mu ndeke urakoze okay Israel rabi ngena bereho no mukobwa yes turi kumwe na Vania ndirimbo yitwa C'était moi ndasaka yuko n'umuntu dukora ikiganiro ciyaguye ndasaka yuko nivyo abantu baramuzi Vania kuva gitangura turazi yuko maze imyaka 2 utanguye umuziki ami pro yo ava yuko uduga kwijama koresha ubwenge kakana elle est belle comme sa taille non Coca-Cola sa taille elle ressemble à la Vierge Marie la mère de Jésus elle s'appelle Vania Ice elle elle a des fossettes comme une boulette elle elle ressemble à la Vierge Marie la mère de Jésus elle sa taille Coca-Cola elle n'est pas belle elle n'est pas très belle mais elle est trop belle elle c'était elle est à la radio Buja FM elle est bien habillée elle a une chanson qui s'intitule C'était moi elle est mariée elle Vania oui meza neza karibu sana muri Buja FM murakoze cyane karibu sana muri Hit Connection igihe cyose amara umunezero iyo tukwakiriye ndashaka yuko no munsi abantu baramuzi Vania nkuko nakonda bivuga 2 years muri music industry hari ibyo maze kwiga hari ibyo maze kubona hari ibyo maze kunguka sinza kubwira ngo ama inconvenient kuko sinigira nshira imbere ibintu biri negative ariko ndashaka tugaruke kuvyiza ahanini uno munsi nigiki wishimira kuba waraje mu muziki nigiki wahasanze ciza gitandukanye nico wibaza uno munsi nigiki wobwira abandi bantu wabonye ciza muri no muziki w'u Burundi kandi wishimira of course okay ico nishimira kandi nibatse ko abantu bataba bazi nicuko harimo abantu bafite umutima mwiza cyane hari abantu mumenyanira muri music industry bigahera bakubereye abagenzi hari n'abo umuryango fete abantu bazi ko twese dufitaniye amabife ko twankana tutaramukanya mugabo mumenye yuko
muri industry y'u Burundi, muri music industry harimwo abantu bafite umutima wagutse cyane. Hama ikindi ciza ni ama connection imaze kumpa. Hari abantu jemba maze guhura nabo ndisubire yuko nta hamwe twofe duhuri. Ego, donc c'est plus ibyo byo nshima cyane. Mu myaka ibiri uje mu muziki ni wigeze uduga kuri beef ngo Vania na Naka nibahuza, ni wigeze uduga mu guterana amajambo n'umuntu ariko waduze kubera ibikorwa byiza. Ibanga niriye kuri Vania kugira ngo ashobore kugera hageze uno munsi, yakoze gute bitandukanye n'abandi mu myaka ibiri akamaze kuronka deals nyinshi? Shani baza ko ari riva ku mana, nta kintu de special no banarakoze novuga ngo je ngo ndabona ko nagize ibi. Hama ama beef nta muntu n'umwe ndumva tugiraniye ico kibazo cuko kandi numva bidakenewe. Hama ama deals yose vraiment azuko nibaza yuko c'est plus ku bikorwa nkora gusumba kumbe bakora bavuga ati hari nivyo bibaza ko ntanamenye. Hari ibindenga ntanamenye ivyo ari byo. So ama deals nibaza yuko ava ku bikorwa vyanje atari kubera abo bantu tuba tuvugana cyangwa abo ayo mabifu uri uravuga. Donc imana nibikorwa vraiment nta kindi. Umaze imyaka ibiri Buja FM warayiciye ko kuva kuri doucement, ndashaka tubwire Buja FM ni radio ufata gute? Buja FM no munsi ifashije iki music industry kubgawe nka Vania Ice? Kubganje nka Vania Ice deja raba niyo mpereye ko kuri sortie indirimbo. Enge nasa. Yo. Ugiye gute? Enge nasa. Baramakiya muri studio. Iyi video tegeza kwifata. Turi live kuri YouTube yacu. Shavani uri mwiza. Urakoze cyane. Wari kurabandanya uti? Nako ndavuga nti Buja FM ni radio yamfashije kuva kuri doucement mu kuduza ibikorwa vyanje. Ni radio nibaza ko nahereye ko actually kuja gukora ko interview. Subwo bwinshi cyane ndavyibuka. Hama nubu unya kuri sortie indirimbo yose iri mu ma radio ya mbere yama ishigikira ibikorwa vyanje. Nubwo ndaba ntaronse umwanya wo gutanga indirimbo yanje nza numva nkubu ntaranayerekana ntaranagize iki simbura umuntu anyumvisha nko ku radio ati umviriza Buja FM barkwara kuvuza. Donc iri mu bantu vraiment mu radio yamfashe mu mugongo gushika kuri no saa kandi abashimira cyane. Izi uribuka umunsi wa mbere Vania aza kuri Buja FM tukiri hariya kuri kwa Sion yaje ari kumwe n'abandi ndavyibuka. Yari kumwe na Triblem, yari kumwe na Paula. Yinjiye muri studio twaraganiriye n'abandi turamwibagira. Ngo nitwari tumuzi. Amatumanuye micro niyo baci badupresenta yuko ari we Vania Ice. Nyaza yuko je ndavyibuka cyane. Vania urugendo ruba rutoroshe. Uhura n'inamba nyinshi, uhura n'amahwamye menshi ariko hari abartiste mwagiye murahura mukorana amakolabo ariko hari n'abandi bartiste no munsi yifuza gukorana nabo kolabo. Biroroshe gukora kolabo n'abantu birakorohera canke guskino sa biracagoye kugira ngo uronke umu artiste ukeneye ubigenza gute kugira ngo abo ukeneye baronke? Je rero ngira ni hamwe kumena ko ndababwira yuko Imana ibirimo nta mu artiste numwe aranyima kolabo nayimusavye kandi nta uwo turagiranira ikibazo tugiye muri studio twama dusanga deja bihise twese iyo ndirimbo tuyiyumvamwo tugashoka nta n'ubu turaja no gukora ngo deux fois tuvuge ngo twagiye muri studio no munsi tuzosubira uwo munsi tukavayo tuyihejeje. En tout cas nta artiste n'umwe turagiranira ikibazo. None nta mahwa urahura nayo canke intambamyi mu muziki muri izo 2 ans maze ntashobora kubura deja. Nibaza yuko abantu benshi bafata nabi umuntu aririmba, donc niba prestige y'umuntu ariri mu Burundi vraiment ntikirashobora gutoka ngo uvuge yuko yo barakazi. Donc intambamye ya mbere ni umenga tu dois prouver à tout le monde yuko wacaguye neza. Alors que ubunya at this point numva umenga it's pointless kubanza nta ibikorwa nivyo bizokwama biprove. Donc numva umenga amahwa ni plus abantu bashaka kunsubiza inyuma. Abantu bambwira yuko ivyo ko ndakora ataco bimaze ko wahushije inzira wari amashuri waragiye gukora kwiga wayataye kubera iki tusa nibaza yuko niyo mahwa ya mbere biragushoka biraguca intege sometimes mugabo urumva heureusement ko tuguma tubandanya. Mu busino wiziki mechanical engineering ingénierie mécanique. Urumko biratangaje
ego Vania oui hambavu y'umuziki hari ibindi bintu ukora ego ndafise ibisuko bimona mushiki wa Bob Marley d'apporter ibisuko kuva mu Bushinwa je pense que c'est ça uno mwanya nibyo kandi ibintu birasoboka ego je trouve yuko nabitanguye abantu batarabimenyera buhoro buhoro mugabo iyi ni tour ya gatatu deja donc c'est dire que izo tour zibiri za mbere ziba zari zabaye donc stock babaye kure kandi ubunya mbona abantu barabona yuko il y a une différence en fait nzana ibintu bidahari ngaha anya donc biriko biregera imbere quand même wihikiringo kingana gutogira ngo usohora indirimbo numva ico nahora ikiringo nahora nihasi ico nihaye muri uno mwanya mugabo ubu nuvuga nti ndivyukiranije ndagarutse neza kubu ari je bivuye ko nojyoherwa gusohora nka buri mezi abiri yes Vania no mutambukanyi ariko Vania no muririmbyi akomeye Vania Ice agaragara kuri stage ziba zirika abantu benshi intambamye uhura nazo kuba uri Vania Ice niziho no munsi izina ryawe hari intambamye uhura nazo kubera izina ego nazivuze kwera uwo muziki abantu benshi batawutahura hama basanzwe bafise ibyo bibwira ku muntu w'umuririmbyi kazi abari donc ntubura n'uwavuze nabi ntubura n'uwatanze amakuru atariyo kubera just gusa iryo zina ry'ukuri umuririmbyi tu ego ubanye gute n'abandi baririmbyi kuko ndabona baragusupportinga cyane hari n'abandi usanga bamaze imyaka myinshi ariko Vania yasohoye bakamusira ku mbuga zabo umubano hagati ya Vania n'abandi baririmbyi umeze gute uno munsi je nibaza yuko atamuririmbyi numwe dufitaniye ikibazo kandi nta muririmbyi numwe ni nkuko nanje hagize umuntu asohora indirimbo nayikunze que yo bari mushasha cyangwa wa kera indirimbo na mampartage haba nanje ndaryoherwa nuko nanje iyo ngeze gusohora bangirira la même chose hari n'abanyandikira tutaba twari dusanzwe tuvugana baraba artiste bari hejuru cyane donc je me dis yuko vraiment c'est umubano tufitanye umubano mwiza n'abantu bose bari muri industry uravuze yuko hari n'abandi bakwandikira mutaba munazinanye muhava mukamenyana ndashaka utubwire ku busoye indirimbo n'aba artiste bakwandikiye bagusanga inbox baragukeza bimwe mu bintu byagutangaje iyi canke muri izarizo zose bon narigeze guhura na gobo ntiyanyandikiye narigeze guhura na Satbi kandi je pense que c'était la première fois duhuye kandi nturasubira guhura kuva uwo munsi araje nari nasohoye je pense que nari nasohoye Contigo acarambwira ngo indirimbo wakoze nayikunze cyane karankoze ko gose hama FIZZO yarigeze guposta kuri Instagram yiwiwe indirimbo yanje sinibuka neza yariyo Kidumu turamaze umunsi wa mbere duhura yarambwiye ati ibikorwa byawe ndabikurikirana cyane yarakwemereye na collab yaranyemereye na collab c'était avant yuko yemera na collab yarambwiye ati ibikorwa byawe ndabikurikirana cyane hama bon ngira biface no muzana ko urujya n'umugenzi Emerson nawe nyene nuko Estanish iyo sohoye kenshi kuri ino turu ntaramvugisha mbwa iyo sohoye kenshi exactement iyo sohoye kenshi aragira commentaire akambwira ico yakunze akambwira uko ingere byari bimeze Mona Walda arandika no kuri YouTube mu ma commentaire Masterland yaramvugishije jo kuri iyi inya cyane benshi cyane Olga yarapostinze arananyandikira Chanel twarahuye imperuka gusohora sinshaka twagiye gukora je pense c'était hari anniversaire ya Ingomag twahuriye donc baraturondeye muri Ingomag oya c'était avant club hari indirimbo ya Ingomag twagiye gukora twahuriye je navugishijwe na Rosa na sinarinza aba artiste bandi baza kuba bahari duhuye Chanel arambwira ingene akunda imiziki yanje kandi akunda ngene ngo ntekanye ngo umenga nturi umuririmbyi ngo wenyene nshobora kwemeza gusa mbona n'ingene wabije mw'ibi bintu urumva donc la majorité vraiment benshi baramaze kumvugisha harabo ushobora kuba nibagiye mugabo Bell Nice yama yamvugishije nasohoye indirimbo ntarambwira kuri imbwa nayo nyene ahora aragira na TikTok ku ndirimbo zanje en tout cas ni bake vraiment
tutari batamvugisha ngo nakoze igikorwa biraryoshe uri umwana mwiza kandi wasuye indirimbo nziza Vani urakoze cyane byagenze gute none kwarengeje nababwiye yuko ndiko nditaza nababwiye muko murambaza ngo ko twagukumbuye ndiko nditaza naryoheye yuko haje iyiri kuri iyo level kubera iyo nsanga nsubiye inyuma nari kuba ndabatetereje mwese murakoze warasohoye indirimbo yitwa C'était moi debate ziratangura amadeba y'abantu bari muri entertainment na showbiz ubonye bafashe umwanya w'amasaha nkane canke 5 indirimbo yawe urazuka vyakira gute biguhicigwa icaye byari biryoshe cyane yaba ama commentaire yose atari positive izo bari kora deja bose bari bayumvirije nayo ntangaye kandi batanguye kubivuga ngo indirimbo imaze nk'amasaha 2 byari biryoshe cyane baraharira ibintu vyungura ubumenyi kandi en tout cas vraiment je pense yuko indirimbo yankoreye umunsi ejo byaranatumye nshobora no kuyisubiramo inshuro 4-5 kugira numve réellement najeje nyene nari yiketse najeje nari ikeze nasubiyemo indirimbo nacenja kumviriza yego haro party donc kwera ijya ndirimbo bariko baravuga muri ijya débat hari indirimbo bariko baravuga nari nayumvirije mugabo ntayifatiye umwanya ukwica ndagenda ndayumviriza ntabari BPM nona narabuze Joel niwe twavuga niwe yaraje kunyandikira ijya mbere je nibaze ko nari natevye no kubibona Joel niwe yanyandikiye ngo ndabira ibi bintu vraiment ngo bansigurire ingene ngo ashobora kuba ariko barakompara bizintu zakwera ngo hit yarabibonye Joel Joel yarabibonye yaranyandikiye ndambwira nti je n'ukuri numva nta ndambwira nti ntibize nakwenerva kora jembo numenga deja bariko baradufasha gira igikorwa cacu abantu bacumvirize hama nimba bayifatiye uwo mwanya c'est que quand même yabagumyemo yego Anka yaba travailler kabisa Ago ndamushimiye cyane umuntu yazanye ijya deba wakoze umuti yakoranyije abantu benshi yego vraiment aba DJ aba nous aba producteur abaki c'était vraiment bien nous kuraba ko bose ko ari Rwanda bahagurutse n'abakikituri yandise no munsi c'est vrai yes iyo ugiye kwandika indirimbo wibaza kuki well biravana nibaze ko indirimbo zanje zose atanime no vuga ngo nayanditse muri même état d'esprit bivana sinzi kitungana nivuga bivarangira na mood n'umutwe aho uramaze kwandika indirimbo bivanye na histoire yawe canke yivyo urimo oui indirimbo ya forever hari habaye iki nariko ndayandikira ubugeni bwanje aha iyindi nta yindi kuko nguratangaye oya mbonye ngene Israel aciye akora aconye yes nuko tuba dushaka imbere yuko tuza ku ndirimbo shasha tubanze gato duce ku zindi ndirimbo maze gukora uravye mu ndirimbo zose maze gukora ni yahe ndirimbo uvuga ati yakubereye umugisha ihela niyo ya mbere kamba kuje kwere kuvuga yuko ihela ariyo ya mbere kuri wowe deja ihera niyo ndirimbo yanje ya mbere yanje bwite kora dusuma turi ni collaboration na DJ Paula hama ihera byaransabye courage nyinshi kugira deja rumva niho nari nemeje ndinjiye muri music industry hama yarakunzwe gose nubwo dushake twihorere ama views ihera yarakunzwe gose yaruguriye imiryango myinshi ihera mpejeje à l'époque bavuga ko abanyamwaro bababesheranu babesha barabavugiye vraiment babesha deja niyo miryango hama groupe ngo y'abanyamwaro bamvuzemo deja ngo yatuvugiye baje kutuvugira nta noti baguhaye malheureusement non Vania ngira hari uwa later niyo yaciye kurikira kubera ihera hari umuntu yaciye andihira clip ya later sindamubaza intara vamo ushobora gusanga ari umunyamwaro yakuriye clip yaguhaye angahe nimba atari banga
Non, je pense que en fait nahinze ko ijya deal wayironse kubera ijya boro vya ihera yahe deal iyo ndirimbo ya later ihera oya no nta company cyitwa ihera hari microfinance yitwa ihera kandi barayikoresha kandi ndayikoresha cyane kandi mwese muyikoresha bacha bagwa deal nta deal nimwe oya nta deal nimwe ntituriga dukorana n'abantu muri ihera na directeur ntaraguhamagara oya kwe baranshimiye ko barambajije leader ingene yanjemwo barambaza ati none iyo ihera wayise gutyo umaze kubona intuzenya yacu c'était pas le cas twese twaribajije twese aho ninde yivyundi erega ihera na mafaranga yaririmbye amafaranga avuga ati abanyamwaro barababeshera ngo bakunda amahera. Okay, merci. Il faut ko abokano ndakugarukanye gute nako ndakubaza uyo munimba atari banga yagoye amahera ngahe 2 millions aguhaye yego amaye kugira direct naciye nsohora later. C'était moi ni indirimbo yagutwaye amafaranga ngahe uravye audio na video? Audio vidéo c'était moi nibaza ko ari 3 millions. C'est vrai? 3 millions je pense ko ari yararenga ni nka 3 millions 500 hari donc maruye vyose ugarura abatamba nibiki vyose je pense ko ari dans les 3 millions 500. Turacari kumwe na Vania Ice umwanditsi indirimbo c'était moi. Reka tuje ku ndirimbo rero nyezina ariyo c'était moi. Kubera iki c'était moi? Inspiration yavuye hega Vania? Nariko ndakubaza kubera iki c'était moi, inspiration yavuye he? Inspiration nibaza yuko izina narito yanaje ko ndirimbo basi nibaza ko inspiration yabaye. Okay, ya inspiration kwandika indirimbo muri rusange basi yavuye kuvyo tubona dans la vie de tous les jours kuma histoire nyene ari ngaha mu Bujumbura bwacu. Et je pense que nayanditse vraiment bivanye na n'intuzenya na nayanditse bivanye na circonstances n'ibintu vyinshi tumanzi mais c'est tout tuba tubona mu Bujumbura hano. Indirimbo c'était moi ni indirimbo yari gusohoka before ariko iramara ukwezi itaraja hanze. Habaye ikibazo kiyogira ngo indirimbo ishobore kumara igihe itagiye hanze iza kuja hanze muri none. Naravye umwanya byari bijanye neza igihe nashaka kuyisohora hariho ibintu byo muri video même aussi na promotion hari bwapange neza. Ndavuga nti reka ndindire kwa msanzo bikore byose biri tayari. Landries Ben umunyanyuzo ufata gute kuko ama video presque nka yose. Ni presque nka yose? Yose actually. Kiretse Contigo. SBA Contigo. Video zose Ago Idea niyo ntakoranye na yakozwe nande mu Rwanda ego. SB avuze iki kuri Vania kubera ki Landries SB uno munsi? SB shangira biragoye nuko SB ni muri abantu naminda kubwira ati twahuriye mu muziki mu gusanga yabaye inshuti yabaye umuryango yego. Donc SB n'umuntu supporting vraiment muri music. Namuna supporting muri music. Feedback imeze gute kuva indirimbo isohotse? Feedback irakaze pe. Ngirakaze pe. Irakaze cyane na Israel aravyemeza. Yego frame. Nukuri. Wone wabonye ko yari ikaze. Ariko uzi yuko nibaze ko ariyo ndirimbo yawe ya mbere usohoye debate kaba kujya. Yego ni rya mbere n'ubundi byakababwira ni ibintu bishasha cyane. Yes, harmoni yitwa Chita Magic. Ariko aratwumviriza kuri YouTube yacu ariko naturaba yavuze ati Vania aturirimbira indirimbo yitwa Forever. Chita Magic. Ndirimba mu kiganiro cyawe ukatubanda ivyo.
turamusuhuje cyane mbwa iyo tuzoyiririmba mu kiganiro muramaze no gukorana ikiganiro aragwaye oya gusuhuza no kuramutsa tugira uko bitahura Ubete mu Burundi uvuze ngo ndagusuhuje umenga uburwayi nta wamenya wasanga nagwaye oya ameze neza cyane je twahora magic ameze neza